Ijambo uturekurira ibicumuro vyacu nk'uko natwe turekurira batugiriye nabi riri mu gisabisho dawe wa twese niyo ryabaye urufatiro mu nama umukuru w'inama nshingamateka ari kumwe n'abashingamateka batowe mu ntara ya Cibitoke yagiranye n'abarongoye amadini atandukanye bo muri iyo ntara. Umukuru w'inama nshingamateka yagarutse kuri bimwe mu vyaranze ubuzima bwa Petero Nkurunziza ko yari umuntu adasanzwe kandi ko ibikorwa n'ivyo yagenda avuga vyabereye umuco benshi barahinduka. Uyu munsi Imana iri mu Burundi ari naco gituma igenda ikingira abarundi n'Uburundi inzara n'ingwara. Yesu ku musaraba yagize ati Mana baharire kuko batazi ico bakora, bikaba ngombwa ko abantu bagenda bahariranira. Ati none ko Imana iri mu Burundi, Yesu akaba yarapfiriye abantu ku musaraba, ko Imana yavuze ko igikura ari kuyisenga ibisigaye ikabikora, indongozi mu madini bafiki. Ikibabaje nuko ivy'Imana abantu bagishaka kubigira ivyabo, kuri iyo mvo ubikora wese yosaba imbabazi. Icumi gitangwa mu madini atandukanye n'uburyo bwo gutunganya ibikorwa vyo mw'ihema ry'Imana. Kirazira none wewe ushobora kubwira uwundi ngo twumvikane dutware kiya cy'icumi twigabangane, urumva uko guhemuka wewe uri kurakora, nduri kurahemukira abantu, uri kurahemukira Imana directement. None wowe uzoja he? Wewe uri hano uve hano wewe ku giti cawe, ntagire n'uwubwira, wiyemeze ufata ingingo kuri ico c'icumi ubivemwo, ntuze mugiye kugwanira icicumi. N'uzogitwara uramubwira ututwaye umuvumo, wewe ututwaye umuvumo, ntimwirirwe muza kurwana, uramureka gitware kuko azoba atwaye umuvumo imbere y'Imana. Ico tubasaba muze mubandanye, mubanze musabe ikigongwe kuko ibyo mumaze gukora, ibyo tumaze gukora bibi ni byinshi cyane. Tubanze dufukame dusabe imbabazi. Abafasha akanya bagiye barashima ku gikorwa c'iteka umukuru w'inama nshingamateka agenda arakora mu kwigisha abantu abaganisha ku Mana. Bakaba basavye ko ibikoresho nk'ibitabo vy'iyobokamana bikoreshwa mu mashengero atandukanye n'ibindi biva hanze y'igihugu ko vyo kwinjira bitarisha amakori mu ntumbero yo gukwiza ubutumwa kuri bose. Inama ikaba yabaye mu ntumbero yo kuganira n'abenegihugu mu gihe c'akaruhuko k'inama nshingamateka.